Sierra sheri. Sierra. Sheri. Yo mana we. Ni wewe. Yo. Unachari. Mana we. Yambise. Sheri. Ulinda wewe. Je ntunzi. Uruwahe? Ntunzi jewe. Ni jewe umugabo wawe Abel. Aka kanyuranye bagiye. Yo mana we. Warakoze kumurimba. Ninzi ko wapfuye. Yambise ne nakubuze. Urinde wewe. Uranyibagiwe. Je ntunzi. Wahe? Je umugabo wawe. Yo. Ndagiye no kukubona. Mugabo nibiki bururuko gomenga uje nk'igitero nibiki ni mwana wanje wa mugabo we. Mama, nimvirize. Nibiki? Uyu mudamu yitwa Sierra. Umufasha wanje, umudamu wanje. Wi wawe? Hogo sindiko ndasobanukirwa ingene adashobora kumenya wamugaburiye iki. Ivyo avuga nivyo. Mama ntawenzi. Wavyumvise abo? Wa mugabo waje igitero mu rugo, waje igitero mu sindavyumva. Ko atavyemera. Mpore mwana mpore. Uyu mudamu yitwa Sierra. Ni mudamu wiwanje. Naramubuze ariko Imana ishimwe ndongeye kumubona. Sierra, mudamu wanje. Kakanyaranye bagiye. Mama, ni kuri jewe sindi umwesikro. Nta nikibikingenza. Jewe umudamu ubona yitwa Sierra. Wasezeranye imbere y'amategeko. Naramubuze twari tuzi ngo yarapfuye. Ariko twagize gucya muri no minsi turiko turaraba televiziyo tubona mu makuru wewe werekana yuko ngo wamutoye ngo hanu muri ruhurura turashima Imana. Twarashimye Imana kuko nitwe tuzi kwakiriho. Turanabashimira kwa mwana dufashije umuntu akaba akiri muzima. Ariko siniko ndatahura igituma atamenya bigenda gute anyobego jewe. Habaye iki? Mwamugaburiye iki gituma adashobora kumenya jewe umugabo wiwe? Sierra hagiye yarahuye ikibazo kandi gikomeye cyane. Yapfuye basi. Oya narapfa gutumira ko kwa muganga. Manze mubohore. Agengaye. Mubohore kweli. Manze mubohore kabisa. Yewe kaya baba. Kumbe nuko vyagenze. Yo, nico gituma atamenya. Nugatangaye. Nta kuntu urunyobega umugabo wiwe. Gusa ndabashimira ku byo mwakoze. Mwarakoze Imana ibahezagire cyane. Kandi mwarakoze kuko mwakoze Imana izokibahembera. Ahubwo igikurikira nuko twoja kumuvuza tukaba ko ubwingi bugusubira ku murongo. Sivyo? Hama mwarakoze Imana ibahezagire. Sindiro nkicuno bahemba. Ariko Imana yo mwijiro nyine izobahemba.
uragenda waca ngaho ko wavyimbye wowe ntabwo uzi ibintu byabaye hano wowe ntabwo uzi ibintu byabaye reba ukuntu nsa narwanye mwana ibyambayeho nuko tutari uhari kabisa baje ngaho mwana hamanutse ikintu urumva mwana haje ikintu ngiye cyamanutse gutya cyamanutse narigize ngo ndasinziraho gatoya urumva mbona kiraje gutya ariko nacyumvise ndi nko kurota kiraze neza utandika ibyo bigori warejeje ari none wewe ubusinziriye je igenda niko ndakwako ntasinziye ibyo ubwo umunyanganyanga uzobya kuri bageje panagiye hari ikintu ndeza kubya application des affaires manyanga yiboje ndaya icyo kiza kuza wowe gukora mani bawe nyamba reba nawe ndebe iki kintu manyanga ndakwemeye none urumva reba kino kintu icyo gipupe wazanye n'akagozi afariko urabona nakiziritse kugira ngo tutoye aho wagenda wajya amasiporo ngaho nje nkabwica umwenda rwamyagwana n'ibintu iki gipupe iki ibi ni ibijuwe urabona none najya kugura igipupe ibi hajya uretse ko umugore wanje yagiye Chris ushaka witane uvuze ngo cyangwa wafashe baze ega fete nibibazo kuba umaze imisi ufise ibibazo urumva imisi singo zose amaze ifise ibibazo rero wewe wamungwane zidahera urashaka kwirukana umugore wawe utatumeshe inzego nk'ubu boza gusopa bagasanga bari mu mugakaye ntibakwiye umva byose bigenda gute Chris bagaca bampamaga utanabimbi mutware nicyo gituma ndi kukubwira ati ibibazo byawe bitahutana hariya azi nk'uko amategeko abivuga ni byiza kuvana n'umugore biciye mu mategeko évidemment rero nari maze iminsi yazi ni gushaka bire papuro bya divorce kugira ngo bishoboke tuvane mu mahoro agende nanje mshobore kubona kumbaho mugabo byaciye mu mategeko yego agize gutya ndiko ndazira amapuro ndazironka none tuzanye mu rugo namubwira sinye ama bishoboke nyene tuvane akizi kubita ijisho gusa yese yivumbura agenda mu nzu afata ibintu byose agenda nkiragarira habe no kuzisinya ko yese yivumbura cyaragenda urumva nari gukora gute Mama ngo ndashitaye ko kindi ndabwira ni murongore hagezi noneho n'ikindi rero kuva umugore yagenda mushiki wanje yese ntarigira asubira gufungura Esta nagifungura aragira gutya kibuka umugore wanje akibuka amanyanga kandi uzi ko ari nawe yabitanguje okay noneho ubu byabaye ikibazo vy'amanyanga kandi ari nawe yanabizanye Chris nibaze ko wampamagaye nk'umugenzi ndabwira inama sivyo ndaguhanura ibintu bibiri swat hamagara umugore agaruke mu rugo mubake neza hama mushika wabone kubaho neza sivyo canke naho urategura amahera kuja guhamba mushika uya mushika nabonye nawe nyaragoye nimba yafashije umwanzuro wo kudafungura arapfa mutware ngaka umugore wanje none ariko uko biri kose nakagasuzuguro oya manyanga numva ndanka kagaye kuva hasi gushika hejuru ariko gutushobora kumbira ngo ngarukana umugore namaze kwirukana yagiye no Chris afite amabanga y'urugo nuko bameze mu mahego cyangwa mu magogo rero ufata ijya ko ari ingwara afise hamumuzane mu rugo mubane kugira ngo ineza mushikawa asuye kubaho neza kandi nigara mushikawa uzomusohora urumva hama byo n'ibitose cyane wewe n'uvyimviye nk'umuntu w'umugabo kandi akwizeye aho kugira ngo arike nawo bimva pe si wewe ni mushikawa kandi arapfa tarongo nukuvyiyumvira
Karibu afande. Sawa. Afande ufashe kutoka. Nta soni uba wishize ngaho kuri derira emwe ukamburamo Samson ugira ngo unkorere jewe. Hariho udukino tuba twaratojwe mu mpande zose. Wa mukobwa twaratojwe, urumva abazimbabwe abakameruni n'amakanadi abanyamerika, urumva baratwigishije ngene tubana n'abantu. Uze ngaho ndagukunda, uze abakobwa bamaze kumbwira ngene bankunda je ngene bangana. Naho haruri imishatsi, urumva umukobwa wose n'umushatsi wiwe, apana rwo ubwo bwana gusa vuga ico ushaka kundondera ko gusa. Just nkunda guprofita shaka tuyage. Okay. Sukuri mbabare nyambi byo nkuze bitakuwe neza. Cyo nashaka niki. Rero ikintu nashaka ufashe. Urebana jewe mwafunze cugishijwe amazi. Kandi urumva ko ntureka kugira amadida n'ingene ibintu biko biragenda. Ico nashaka niki. Shaka kumenya ko umugore wa Abel koko yaraje. Sibikunda ukazurama amakuru ingene bimeze kuko urabona nanje sinorohewe cyane. Akazi sinyitonda kandi ari byinshi bariko birononekara mugene ariko ndatonda bivanye n'ingene muri ko mucungisha amazi. Ico nashaka ari niki. Muze murambwira nyamba yaraje kuko ndabimenye. Nyamba ataraje naho nyine ndabimenye. Kuko urabona nanje ko ntorohewe. Okay muko. Rero nta mpamvu nimwe guca hirya no hino ugagaza amarangamutima yiwanje. Je tandukanye n'ubwo buntu n'abagabo bose bawumva je tukuntu dukora twebwe. Cyo batwigisha muri security urumva? Ivyo ni ibintu bizima bari kutubwira. Natweganga kuba twumye ngayi dosi tarava mu nzira. Nuko wawe nk'ijya n'amabako twako turagira bwa munsi. Bakwa tubwiye ko twenyarutse kugira ngo tugende bakwa turondera. Urumva? Rero no t'enfais pas ndavugana na afande wundi kugira ngo turabe ingene iyo dossier twoyikurikirana hama ukidegamza naho tukaje mu kazi. Urumva? Twese abagabo twese ntumetse cyo kimwe. Ariko nasavye part. Oh, no t'enfais pas. Shadi nukunda gushimiye cyane ko nawe wanyitavye. Byari bigoye cyane kugira ngo witabe Esther n'amakosa yagukoreye. Ariko nkuko wahoze uri umugore wa Gahore n'imico myiza wanyitavye. Mwana mujuri kumugisha. Rero imbere kongera ikindi kintu mvuga mbanje kongera kugusaba imbabazi. Ego narazigusavye ariko ndumva bidahagije. Kuko nakoze amahano menshi nababaje umutima wawe. Nongeye guca bugufi imbere yawe muvyeyi mwiza. Umbabarire umparire utamparuriye kuko nakoze byinshi bibi. Umparire utamparuriye uzobukoze cyane. Mu buzima iyo umuntu akoze ikosa akitaba ko yakoze ikosa agasaba imbabazi akicuza umuntu aba ari uzovayo. Mubi ni wa wundi ukorera ikintu ntavyiteho nawe nakwiteho niyumve ko yanakubabaje akumva ko kubabaza ari bisanzwe ariko ujya yigarurura aba ari umuntu mwiza aba ari akantu kaciyemo nk'umuryango nyine navy'amavyera aba niba buri byo bapfa nuko tubana mu nzu dusibirije tuba duhurira ko ibyo gupfa n'ivyo woje kubw'ivyo rero istambo amahoro menshi narakubabarira kandi cane naho utari kubasaba imbabazi umutima wanje
nta mutima numva noronka kumva ko nogushobora canke no kwanga kuko umuryango wanyu nawe je mu ndawukunda kandi nimba nawukunze nateze kubakunda mwese kandi nkabakunda nuko ndabasanze ahubwo nitwibande cane kuri ivyo vy'imbabazi Esther ndumva wibanze gusaba imbabazi cane kandi tuboneye tuganire ku vyo nakurambwiye sinshaka kubera umwana mubi ariko ivyo bintu kurambwira numva bigoye muhire wacu mama papa barambonye ndababwiye ati umugabo yanyirukanye nabi byagenze ukuntu baranyakira baciye bumva ndiko ndapakira uduhuzu subiye mu rugo sinumva ukuntu bavyakira mu mico y'ikirundi naho vyakabaye na hamwe nta mugore yicura umugabo araza akamucura biragoye ukuntu vyumvisha mama nkavyumvisha papa ati je nsubiye ku mugabo atigeze aza kuncura niyo ndaje avuga ati niyo mpamvu umugabo atagacira go uri mwiza ni kuri hamwe ntashima imbabazi umpaye nabandi ntashima uruhuye umutima wanje by'ukuri nahora ndarandarira nkirirwa ndarira mfise umutima wo kwicuza mwinshi umutima wanje wari wicuza ijoro n'umutaga rero kuri ibi vyoshadi mukunda kwinginza utera intambuko imwe yonyene unyumva kubona Chris yaremeye aravuga yuko woza mu rugo icyo ni ikintu ca mbere dushobora guprofita ni ukuba yavuze iryo jambo akavuga ati yuko woza mu rugo icyo tugiprofite ndazi neza ko bizogenda neza buryo umaze gushika mu rugo yogenda arahinduka buke buke kuko Shadi erega Chris umubakure Chris nawe agenda arakwibagira mu mutwe burundu rero ko twagize amahirwe akavuga yuko woza mu rugo ndagusabye n'ukuri wihangane urengere byose ubuze ndabigusabye kuko rega Shadi n'ukuri irungurira umukunyica bose ubikore ku bwanje irungurira umukunyica singifungura n'ukuri ndarushe umutima wanje kugira icyo ukoze niwo muvyeyi nsigaranye urabizi Esther ibyo uvuga ndavyumva kandi anavyifuza umugore wese aba akeneye agaciro rero umugore iyo yigeze urugo akaruvamo aba yumva hari icubahiro cari kuri we catakaye kubw'ivyo nifuza kubandanya nubaka urugo rwanje ariko nyine nk'uko umugabo atari yabikunze biragoye rero sinoshoka ndakubwira Esther ngo reka ngende ngo nje gutora uduhuzu ngo ndaje biragoye nabikubwiye reka basi nzofume nicaye ka mama ndamwiganira ndambwire bimeze ukuntu asanzwe azi n'umugabo wanje ukuntu ameze hama ndabe decision yo gufata nje nzoguhenesha umuntu nta kibazo genda ucarike mama umuganirize wowe niyaguha inyisho uzoza kumbwira uko vyagenze Okay, ariko wese nakubwiye ko hari amunsi uramukobwa azajya twumva ntacyo mbwira ibyo wari kumbwira Manyanga reka mungajyana ntabutse urumva Manyanga ibintu rero ntatari ujya mukobwa yamamagaye urumva reka mugabo Manyanga ubu ndi umu professional ku Manyanga yiwawe urumva yamamagaye ndamutse we cyo muratonga kumfata Oyoyoyo. Nanche ndamubwira ko natojwe nibikinda. Rekera. Kuko Imana hakimwe nabengeje. Rekera. Uko kwejeje. Wowe arankorako. Arankorako gakura kutwona. Wajya kitsiba none nigira ukoraho. Azako ndakwereka. Urumva kurugero yakukobwa ni gwiza. Yankotse sinziga nibutse ko ndi mu kazi kwikura wekura ariko mu kazi ndamubwiye ati je natojwe twatojwe n'abasomali n'abanyamurenge n'abanyengerenge abantu benshi kumbi nari ndavuga ati urwana we gacha ndamwikuranye ndavuga ati je ndi ku kazi ngaha turi ku kazi ibyo bintu vyiza amashanyarazi ari kunkubita nivyo nanse no hagero nagiye kubwiye mbona ibaze none urarwana rumpozeho
Njyewe mfite umutima nk'uw'inkoko. ubwo nyene amashanyarazi yoca gufata Ariko birashoboka ko muri mu rukundo. jewe aya no kuri Ariko reka mubwire bici. Mbabarira utazagwa mu ikosa ryo gukundana n'uriya mukobwa. oya ntabwo ari gukundana gusa yumva ivyo vyabaye no munsi kandi urazi ko tabirebire Sibyo kuko niba hari ikintu wirengagizamo kimwe nuko uno mukobwa ariyo misiyo yacu ya mbere. Ubu nta hantu namwe dufite ko sibyo icyo ukora cyose uriya mukobwa umujye kure. Manyanga urabona ko n'imvura iguye reka tugende utanga ntapfatse navyikeka reka yava vyikeka Abavyikeka man mbabara dukora ikintu kiri professional sibyo kandi ndagushimiye kuba wamwishikanuje niba ari nuko imana namwishikanuje umugabo ugera ko ni kwiza Cyo none njye mukobwa oya yakuri kunywa ako bwenge buke bungana n'ubw'inkoko koko cyose namwetse ko gende mu afande tugende nzabanda Niki narifise ikintu ngomba gusaba. ikintu nyabaki Nyine naragiye kuraba Shadi hanyuma arambwira ngo uzogenda umucure kubera ari wowe wamwirukanye. sa Yarambwiye ngo uzogenda umuzane kubera ko ari wowe wamwirukanye bigoye kugira ngo yizane mu rugo canke yigarukane mu rugo kubera ko ari wowe wamwirukanye. Ugiye kumucura ko aribwo byogaragara neza. ese ndakubwira ikintu kimwe iyo uje kumbwira ikintu ubanza utegura uwo mutwe wawe neza umenye n'uje kubibwira uwo ari we kunyumva neza je ngo nje gucura uriya mukecuru jewe Chris nyene uzi sha Esther wanyibeshe ko neza nyene wanyibeshe ko kandi cyane Julia mugore ugomba kuvyumva neza katabona umucura jewe uvyumve neza ubishiye no mu mutwe uri kuvyumva jewe ntabwo nasubira ku bintu nadashwe ivyo nadashwe ndabisubira ko duhuriye mu bitego iyo binyizaniye nkabijya naho nyene niba dafite amaguru yo kugaruka ngaha mu rugo mureke nawe niba vyarakunaniye kugira ngo nikora kushadi atari muri runo rugo ndakuretse uzopfe uzi ko nakwirereye ko Kwa rugo gusaba. Esther wicunge amajambo uzumbwira iyaba waruzi kubirondera ivyo kurya ntuvyirengagiza kugira ngo nikwera ko ngo Shadi atari ngaha niba vyarase kugira ngo nikwera utari kubona Shadi urareka kubijya ko ntuzi kubirondera je nzi uburibwe bwo kubirondera nzi yasumbira ndi kurondera amafaranga nzovyirira noneho nawe usigare ku mutwe n'ikiyigo